Oh, hello beautiful people. Reka nongere ndaguha ikaze udahengeshanya gutenda like kuri page yacu Facebook na subscribe kuri YouTube. Uracari kuri Sky Media TV uri kunyana materi wanyu wa Dublo aka Double TOG Mr. Kajagari Mihari as long as I'm there ndazi ko ibintu bigiye kumera fresh. Musanze mubizi ni mwe boss bacu nimwe dukorera niyo mpamvu tuba dukoresha oka byose kugira ngo ibintu bikomeze kugenda fresh. Nk'ibisanzwe muri hit show musanze mubizi no musi sindi jenyene ndi kumwe na Darlene. Sinzi ko Darlene yo fata kanya kugira ngo aramutse abakunzi ba Sky Media. Hello bakunzi ba Sky Media, nizera ko meze neza mwese aho muherereye, abatameze neza mu bandanye musenga Imana iraborohereza. Niwo muti no barangira abantu batameze neza, gusa twe turameze neza turashima, gusa namwe twizere ko muza kumererwa neza. Tubasaba mugume mudukurikirana, mwibuke kugira subscribe, like na comment, mwongere mushare link. Abantu sigaye ufise umuti ukiza cyane n'ingugana n'inguga umuti wo gusenga. Amasengesho n'umuti ukomeye cyane. Ahagira senga cyane Darlene. Oya sinovuga ngo ndasenga cyane. Gusa ndasenga by'iwanje nyene bikuye by'iwanje sinavuga ngo ndasenga cyane. Oya senga. Ndasenga. Wow. Uno musi gisabisho nka nk'icambere avuga watanguye cyashaka tubwira umunsi ikintu wasabye cyo niki. Ndasabye. Nasabye Imana uyu munsi urambona iyo ngivyo ndimo byose ze kubana nanje biba biheze. We nta kamodokari wasabye. Oya. Nasabye Imana ze kubana na ibane yanje kwanza amagara meza kwanza ndayafite imodoka nzoyiro. Meruka gusaba kamodokari ryari? Oya nta nivyo ndigera sasa. Kwanza amagara meza ubuzima buri ari bwiza urakomeye imodoka irata. Okay. Yes, sina Darlene gusa uno musi turufise umutumire witeka. Ni wa muririmbyi wanyu, ni wa muririmbyi yabaryohera, ni wa muririmbyi yakomeza gukora ibikora inka. Uno musi twamwakiriye mu bwami bwa Sky Media Burundi. 1 2 umisi ya mbere ugwacu gwari rusosa gwari urukundo rubereye ijisho nk'amasa bacosa ishuri natanze ishavuraniga mazi nkumi watanze wanye ziracashavura urukundo rusosera abakundanye abankana ugwanko ntabwo bashiramye boy yes I Emery Nice Boy. Emery Nice Boy. Yes I. Abantu muje kumyukira sanzwe. Ewa ndiko ndavyifatamo neza nk'intamba zikina na gabo. Nk'intamba zikina na gabo. Intamba zikina na gabo bisa nkaho umenga na kantu katigeze kakuvamo. Ewa naho kantu karangiye sana kubera zari zakubise ndemera. Yes I. Be hajya Emery Nice Boy usanzwe ukurikirana football? Ndakurikirana mugasi cyane gose nkurikirana cyane umuziki. Ariko na football urakurikirana. Ndaraba. Equipe ufana mu Burundi ni ndashobora kwa mfana intamba mu rugamba nyene. Niyo equipe ufana mu Burundi gusumbya izindi. Champions hama muri championnat. Sa? Championnat y'u Burundi, Primus League. Ayizobera cyangwa. Muri Primus League nta equipe ni mufana. Je nfana intamba nyene. Yo nyene. Zonyene. Nta nikindi kibukugoza. Nta kindi. Yes, imbere yuko dutangura muri kino kiganiro hari minota 5 gusa twihaye kugira ngo tubamenyeshe zimwe mu ndirimbo ziba zasose muri kuno kwezi. Kuri list ngaha turafise indirimbo ya Dramati. Indirimbo novuga ngo imaze amasaha imisi shika kuri 2 n'amasaha novuga ati 48 igiye hanze. Ni indirimbo ubona ko audio imeze fresh, audio nayo yakozwe na video yakozwe na John Jayne. Ni Dramati rero inyuma y'igihe atari karakora n'agakuru kabitwakiriye ko yavuye muri Muntu Boy. Indirimbo yayise Madame. Ni indirimbo y'urukundo, indirimbo itambise niba utaraja kwiraba urashobora kugenda kwiraba. Doctor. Iyi ni indirimbo dufise ni indirimbo ya MB Data nayo yasohotse muri kino gihe. Ni indirimbo yaririmbye ari kumwe na Beshu. Wumvirije akamero durumva ko ari akarimbo kameze neza n'akarimbo ushobora kurimbira nk'umukunzi wawe ari kure.
Yes, ni indirimbo novuga ngo ziko zirabikora muri kuno kwezi zasohose. Hariho n'iyindi dufise ngaha, ni indirimbo ya Bell Nice. Yes, ni indirimbo ya Bell Nice novuga ngo indirimbo imeze neza, indirimbo yasoye muri kuno kwezi yitwa Honey. Ya ni indirimbo novuga ngo yasohose ifise uburemere budasanzwe. Uravye ko video ni video imeze neza, video y'akarorero. Ngira ngo n'abantu bose n'ahandi umuntu atahora pinga uturu yaremeye. Ya nizo ndirimbo rero twabacagure kugira ngo tuze tubabwire zimwe mu ndirimbo ziba zasohose. Twigarukira Emery Nice Boy muri house nawe niho yibereye. Urameze neza ariko? Alhamdulillah. Usanzwe uri umuzima man? Nsenga hose kubera nsenga Imana gusa. Yesaye. We nta dini? Nta dini, ni Imana gusa dukurikiranira byonyine. Kubera iki bro? Kubera iki? Kubera je aho ngiye hose nshobora gusenga, umva sindabona hano basenga shetani. Niyo mpamvu aho nshitse hose ncansenga. Yesaye. Waho ushise hose gusa no gusenga. Yego. None ko idini ryose usanga rifise ukuntu basenga, mbega navyo warabyize kugira ngo aho ugiye usenge cyane? Ndavyakira kujya nyene ndatera target nyene ngena ndabizi. Wowe wamaze gutera target. Emery Nice Boy. Yes I. Na Emery usanzwe mbega music yawe mbega wayitanguye ryari usanzwe ukorera ngaha nyene cyane? Ya je music yanje nayitanguye kera gusa sinari bwa bitahure neza. Ko ndabisobanukiwe. Nahora mfise groupe yiwanje. Nkiva muri Tanzania mpungutse. Narakubita beat yo kunda. Hama nkaririmba aho narifisemo n'abantu bamwe nyene nkaho bitwa uwakokoriko bari muri groupe yiwanje. Nararirimba nkubita na beat yo kunda. Hama bikagenda neza hanyuma biza biraduga uko nyene. Yes sir. Haje uvuze beat yo kunda ni yihemu? Narakubita beat kunda hama nkaririmba. Aho naririmbiye n'abazungu badutumye ko turabaririmbira kandi ibintu bigenda neza gose. Bisa nkaho music wayitanga kuva kera? Byaje uko nyene hanyuma ndanduka ndagenda gusohora indirimbo ya mbere mugenda abona ko iyo mpano ndayifise yo kuririmba. Yes I. Munyuma urabona ko impano ufise yo kuririmba. Mbega wakuze uri kumwe n'abavyeyi canke bimeze gute? Twarakuranye n'abavyeyi ariko mu nyuma baritaba Imana. Abamwe bitaba Imana. Pole sana. Ariko tuvyakira uko nyene. Yes I. Okay, mbega music kugira uprovinge yuko wowe ufise iyo tala yo kuririmba byaje gute wavyisanzemo gute? Nuko numvise nshaka kuba nosohora mu muziki nyene kubera iyo tariki narisanzwe numva yuko nakubita iyo beat yo kunda abantu barambye ati byo babyize ugiye gusohora umuziki. Hama ndagenda natanguye muri groupe bayitwa New Young Star. Hama mu nyuma turasohora umuziki wa mbere uraje hanze. Mbega uba wibuka umwaka uba watanguriye kwiyumvamwo iyo mpano? Uri uko umwaka uba watanguye kwiyumvamwo iyo mpano? Umwaka sindawibuka gusa nibuka ni ikintu napushije kugira nshobore kuba nosohora uwo muziki wa mbere. Ikintu wapushije? Umupusha? Narapushije kugira ndabe yuko nokora ikintu ariko kije ku mugaragaro. Ikintu bacacibuka cyari giki bro? Nakotesheje igipimo. Nakotesheje igipimo. Chika narakotesheje ati muze migwariza amajewe naringiye gukora igikorwa. Wowe waremeye kugira ngo uje muri studio uremera uravuga ati je ngiye gukotesha kino amahera waguha uyatwara muri studio? Yego kabisa. Indirimbo ya mbere mbega ko wayikoze urinze ko birumvikana ko hari inguvu nyinshi wataye, mbega feedback yo byagenze gute kuri iyo ndirimbo? Iyo ndirimbo ni indirimbo bitwa uranyase ngo ciye nkomereka. Iyo ndirimbo yarakunzwe n'abantu nubwo itageze kure gose ngo ishike kure na kure, gusa abantu barayikunze kubera ndibuka n'amaradio ku Muco FM bayivuza kera nyene. Ari indirimbo kunzwe n'ahantu musite barayikunda cyane. Yes I. Mbe hajya Emery ni Nice Boy. Asanzwe avuka he? Emery Nice Boy sanvuka muri komine ya Kiremba mu ntara ya Ngozi. Niho sanzwe uvuka. Haba Emery we ku muryango wawe umaze gufata iyo decision yo kuja kuba umusani bavyakiriye gute?
baravyishimira kubera barabiryohererwa kubera twebwe tuvukana turabana bashika bane. John Jayne arankurikira agakurikirwa n'amahasa. Mbe hajya musanze muvukana na John Jayne? John Jayne ni petit frère wanje. Ni petit frère wawe? Yego. Ni wasanze no gukora n'imiziki? Ni wankorera keshi. Yego. Amatara gusa yigendera kabisa. John Jayne wewe mbega nawe yarasanzwe muri ivyo ko mbona menga wewe yahisemo kuba umu producer? Ya John Jayne turafitanye indirimbo zibiri twasohoye, imwe bayitwa Shekinai, yindi bayitwa Mbwira. Indirimbo twakoranye nk'abavukanye nyene turi babiri. Yego. None ko John Jayne yaciye ahitamo kuba umuproducteur no kurimba bica abivanga, we ntivyigeze wumva ati nanje rikano ukora nk'ibi vyogenda fresh? Je nahisemo inzira imwe. Nashatse maze nkore kimwe ndabe aho kigera kizongeza. None Emery kuva aho watanguriye gukora no kurakora ubibona gute? Uri kurabandanya uzobandanya canke uzobihagarika? Nzobandanya kubera n'umuntu yiga burya n'amashuri nahera ugumubandanya kugira urabe yuko niwaheza bazoguha igisumbi c'abandi. Harimo avantage, ubona harimo avantage? Biriko biraza ni gake gake tuzotera imbere, ni gake gake Imana irabibona ko tuguma twisaba kuko wavuze nayo ko usenga usabira n'abandi. Imana izobikora kandi bizogena neza imbere ni heza. Yes I. Emery Nice Boy. Mbega Emery Nice Boy, kugira ubone uti jewe music naho ndiko ndayikora, hari ikintu novuga ati kiriko kirantera courage. Ikiriko kiragutera courage ni kiye gituma wumva uti reka ndacafise inguvu zozo nzoguma nkora mpaka gushika? Ikintu kiyo kiragutuma ugira courage yo kubandanya gukora music? Ya ikintu kiriko kirantera courage ni mwebwe nyene mudufata mu mugongo mukavuza ivyacu nk'amaradiyo ndavye ingene ariko aradufata mu mugongo, ni muri ko muratuma tugira courage. Yego. Yes. Nk'ikintu Emery Nice Boy amaze gukura mu muziki gifadika niki? Ya je ndibuka yuko nigize kuba nokora umuziki. Umuziki tutagiye nakure ni umuziki meruka gusura witwa Ndashima. Ni umuziki meruka gusura witwa Ndashima. Ya umuziki meruka gukora witwa Ndashima ni umuntu w'umubosi yawundihiye. Yumvise amajamba urimo sindawurekura ariko umuzigo ndawufise kana nifuza ko umuziki wozosohokana na video. Yarandihiye amahera aravuga ati genda kwa if hama ndakurihira amahera. None Emery, ku muziki umaze gusohora wewe iwawe, nuhe muziki wumva ukunda cyane kurushindi mu muziki uvuga ati wumvishije uyu numva ni sawa nyene urawukunda cyane? Yo wallahi yose imiziki yose yanje ndayikunda kubera kugira ndayandike byose byantwaye uburuhe bukomakomeye. Yose baya mugabo ndakunda indirimbo. Hari umwe ukunda kurushindi basi umva kuryohera? Ndakunda Yala sana. Yala. Yala na karirimbo novuga ngo karirimbo kameze fresh. Uyu musi turetika karirimbo gatambitse. Nice Boy. It's a Friday party. Zana bana dutese babe bazikwirekura dukeshe inoti dusese. Bro kora geste bikore nk'ubushaka dutwike. Natse maze meze nk'itanura boy, meze nk'itanura kumurira nyene. Meze nk'itanura kumuriro. Nagasongo novuga ngo buza iyi ndirimbo bugirazi ko ntaramenya umuntu yaririmbye, nabumva n'unifuza kumumenya. Ni na Emery Nice Boy. Wumva ko afise menga injyana zitambitse zose turiyo. Ndashaka kubwira mbega indirimbo nk'indirimbo we kuyikora mbega warumva ko menga izo tewa yakigwa nkuko abantu bariko barayakira wabonye?
ya iyo ndirimbo sinari ndavyiteze gusa John Jayne nari ndamugwaje mu bitaro ndamugwajije ndamuririmbira arambwira ati je rindi twava mu bitaro nkakira nkagira imana tukavayo turi amahoro wende iyo ndirimbo nzokoreka beat nzoyikorera kandi azi nawe ntuzokwidoga kandi nawe yavyifashemo neza nyene nk'intamba zikirana gaburana ingoma ntigize gwaswata yesa Mr DJ on the replay vuza ibigoma bisara dutwike aba bana batwice bajegeze ibyo bafise nk'umukambwe bashapu fata umwana maze umukomeke ibabu mutese ku bintu birenze umubera kaga umubera kaga yala okay Emery Nice Boy hajya yala kubera iki yala kubera kuhitana ariko nditangaza wari kuri itangazo yitangaza bivaye n'ivyo mbonye nge nabana bazunza nyene agisanzwe ukunda abana bazunza none hari utokunda abana bazunza all night okay Emery Nice Boy yes hari ibintu zikunda kuronka challenges zibiri hari umwana bafise ibisusu n'umwana bameze neza bakunda kuvuga ngo eti kosa suru party zegebe ako Emery aho umukobwa avyibushe cyangwa umukobwa afise ingidi afise ibyazunza n'umukobwa afise face ameze neza nyene atagase awe nkawe intuze yawe amahitamo yawe barayahe burya muri abo babiri je amahitamo yanje aba ari umukobwa afise umutima mwiza gusa atari babandi batankaranga kubera amafaranga niyo mba nkunda nubwo yogira ibyo bisusu binini afise umutima mubi urumva abari so mbe hajya Emery arakunda ndakunda hari umuntu adakunda oya urakunze gukunda ko kurakunda uri mu rukundo Emery Nice Boy sinkunze urakunzwe ariko sindabizi ariko Emery aha ubugeze ku isaha atamuntu muri kumwe mu rukundo biragoye ari gihe umuntu agukomeretsa urumva ko naho naririmbye indirimbo ati uciye nkomereka urumva rero niyo mpamvu nabaye ndatenyenye ariko igihe nicagera nzokunda Emery hajya wowe indirimbo uba waririmbye aba ari true story cyane banashatse nyene kuririmbira babandi nyene bakunda ikirori kugira urazi ko stress ziri mu bantu ari ndende kugira nyene twiryohererwe nyene kugira ngo twiryohererwe Emery Nice Boy uravuze uti wowe kubwawe mbega kuva ugeze ngaha yes uratubwiye uti jewe ntiharagera Emery ugeze ngaho atamuntu umwe murigera muja mu rukundo twarakundanye arankomeretse aho uba wicare ku nkovu mu bisanzwe yarankomerekeje kugira nsore n'umuziki kugira batankomerekeje ganda namuririmbe ati iciye nkomereke ariko ndibaza kubera iki abahungu benshi aribo bakunze kuvuga ngo ko ari babazwa cyane Darlene abenshi dukunze kuganira nabo bakunze kumbwira ukunza gusanga ibana general baje kweri ndumva umenga wapi abakobwa biboneye ko muhemuka cyane oya ntiduhemuka biravana abahungu bubu ofete namwe mufise ibindi bintu urumva mufise ibindi bintu usanga ari uguhemuka komuteri urumva umuhungu muri kumwe mukundanye imyaka 2 ashaka muguma mu bya bindi vya copinage kandi uri umukobwa urakura uri kurakura gume mu bya copinage ukamubaza kumva mu mutwe wewe si hari nta kintu na kimwe kizima ariko arakubwira yo Mamadou naguce mu givuze burya abahungu bo ntibagikunda bakunda akanoti gusa ubu ntibagikunda abantu bikundira akanoti abonye umubosi si bose abonye umubosi yifitiye inoti acavuga ati aho niho sawa yesa nuko nyene bimeze okay Darlene ati benshi bakunze kuba atagahunda bafise none Darlene je no conseil abahungu nuko je mbona kuja mu rukundo nuko kuja mu rukundo basi uvuga ati ndi hafi nyene yo kuvuga ati ngi ndafite projet kubera urumva uri umuhungu umaze gukura none jewe tungubunye dufate sinzi akabeha nk'umuhungu tungana
basi dushaka kungana turiko turakundana haragera igihe je nkakura nkabona yuko nkuze cyane ndagusumba hagera igihe je nja mu bindi vyimviro mu mutwe shaka ibindi vyimviro mvuga ati nkine gutera imbere wowe ntibirava mu mutwe kubera iki avuga ati hari n'ibintu byose arabona numva kugira wiyangaje kuvuga ati ngira ngire projet nuko ububona ufise uburyo nta buryo uraronka na murishikana usanga nibiguna nanje nkavuga ati aha anye ngume kuri wa muntu nta projet afise ntaki Darlene hari umuntu benshi bakunze kuvuga ngo ivy'umusore n'inkumi canke ivy'umugore n'umugabo ko mwamugeze kuri urwo rwego yuko abantu mubironderana kubera iki ucuvuga ati je ngenda kurondera hajya biba bihari aho kuvuga ati reka tuje hamwe kugira ngo tubirondere bikundira kanoti ariko n'abahungu bubunye muratinya mufite ubwoba sinzi cameraman wani wibukeje umuhungu yatuteye inkuru nawe wibuke inkuru baduteye y'umuhungu ari akuntu vyagenze hajya ikosa yari ku mukobwa canke ikosa riba riri ku muhungu abahungu namwe murafite amakosa oya abakobwa bakunda amadara ose amahera umuhungu ndakutamugerageje uramubwira uburyo bwose bushoboka ukemera riske zose zizoba hari benshi urazi mbega wenda uko bidakunze gushikira namaze kumvira story z'abantu nyi benshi ugasanga nkuno munsi yumvije story ngo ebana ugejo rero ejo uzoze mu bukwe atari uko yigeza kubwira wumva ukumva ngo invitation zarasohose atigeza kubwira je burya numashaka kubaka numashaka kuno ivyo navyo aho naho wocuvuga ko ari ibintu iyo nkuru amaze kwiyumva nka Darlene n'umugenzi wanje muri imisi byaramushikiye biramaze kukubako wewe jewe je ntibirashika kweri gusa akenshi icyo nakivuze bibaye umuko gusa uwo mukobwa bafise ikosa gusa umukobwa nanda kubwira igituma biba nkuko uwo mukobwa wari wa wundi ahagaze ahantu habiri urumva hajya ntashaka kurekura ntashaka kurekura uyamubwira imigambi uyu nta migambi amubwira gusa aramukunda ntashaka kurekura urumva akaguma yizagira abona umenga ntibizakunda abona umenga n'imikino kuba uwundi aritaye bikaza kurangira bibaye nko bazibona gusohoreye ko mbitasi kuvuga ngo abakobwa ntidukunda turakunda gusa basa ega basha muratugora no guhemuka imagine n'umukobwa umwe abahungu batanu bose bari ku mutwi wawe urabura shwa muratugora vraiment nimwe mudutahura muratugora okay Darlene yes ibintu nk'ivyo birakunze kuba mugabo abahemuka barahari ngira ngo n'ubuhemu bwabayeho kugira ngo bahemuke n'abahemukirwa byabaye kugira ngo duhemukirwe n'ubundi Emery Nice Boy niwe twifitiye muri house amazing okay Emery Nice Boy we nkawe music yes bisa nkaho ukora muri style ya rap niko novuga ngo hari n'ahantu nigeze kubona Emery Nice Boy ari muri babantu ariko aravuga abandi baririmbye ariko aravuga ko hari abaririmbyi benshi usumvya uratanga nk'akarorero menga nkabajya abantu zengu udatinya nkabajya be hagati we mu baririmbyi mu Burundi niwe muririmbyi uvuga ati uyu aranyemeza mu rapper je abaririmbyi b'abaraperi bashobora kuba banyemeza ni benshi nuko nobaharura ngo ndabaheze gusa ndashobora kuba no kunda umuraperi yitwa Bface on the yego je simba nira umuntu ashoboye ikintu ndadutse ibiganza yes I Bface on the flow yes Bface on the flow dikiye kintu mukundira bro avyifatamo neza arapa neza kandi ijambo rimwe riba rifise ibirori kwima kabisa umuririmbyi w'ikitegerezo cyawe twaravuganye umumenyesha makuru Jayne yaranaduhujije aransabira korabo burya umunsi n'umunsi hagiye muzobona ibaye twaraganiriye na Ondofo twaraganiriye turavugana yuko tuzokorana n'indirimbo burya n'uburyo bukimbangiriye gusa nuko igipimo urumva ko nagipushije sindaronka ikindi kintu pusha kugira ndabe yuko no yari yakwemereye yes yego hajya Emery Nice Boy music usanzwe ukora yonyene canke hari bindi bintu uyibangikanije nayo ndakuye nkora ndakubita n'amakwafe ameze neza yego amakwafe umva ndi mukwafere kimyozi nibyo bimpa basi kuja gusora nyene akantu ari nkaka nyene mwumva yes kimyozi ngo burya ngo kuba
abakobwa ngo bana muri mu bantu muri babandi baharugwa ko mukora abakobwa cyane baratubeshera n'abamotari barabavuga n'abatagisivero bo nabo nyine barashika n'abakameramani barabavuga n'abakameramani bose Emery Nice Boy we abantu bemera ko bakora cyane gusa kunze abakobwa n'abamotari je nabona batuvuga twese burya nta muntu n'umwe batavuga burya gusa abakwaferi ikintu cyoco uziko Emery Nice Boy iyi si inkuru gusa yigeze gushika hari ahantu nigeze kugenda hari munsi hari gihe bariko baratanga tuzijya prudence urazi ko bagiye ku bantu zenya abakwaferi abakwaferi nabonye babahaye byinshi gusa naciye mvuga ati kandi ababazi ni kubera iki burya nabamenyesha amakuru bari mu kubazanira kubana mwebwe murakunzwe cyane burya namwebwe bariko barabarabira ibyanyu ndazi bazoba naciye mvuga ati abakwaferi respect oya kweri namwe ubwo nimwe mukomakomeye gose ubwo bari mu kubana mwebwe Okay, Emery Nice Boy, music kuri wewe ivuze iki? Je music ni nakazi ka mijambo nakano bimuza n'abagenzi ego kaguha ijambo kakaguhuza n'abagenzi mbega Emery Nice Boy kuba music ya hariho R&B hariho hip hop ariko ugiye kuraba usanga muri majorite ya hamwe byose ugiye kuraba usanga R&B ariko iradomina cyane hip hop kubera ko ugiye gukubita n'urutonde rw'abaririmbyi nka batanu ba mbere mu Burundi bakunzwe cyane usanga hazamwe aba artist kubera iki oya n'abarapero barakunzwe ntibona ko hari umurapera aheruka gutwara agashimwe Bifes ntiwabibonye ko yabyifashemo neza cha uraba Olegue nawe nyene ngene yabyifashemo neza urabona ko harimo ba drama ba dabuje urabona ko batigize bapasa ahubwo abarapere abantu bameze ukuntu biyumvira ko ari abantu babafuta ganja bakabiyumvira ukutariko naho ubundi bona abantu bakora ibintu bikomakomeye kandi birimwe ubutumwa bwiza hajya Emery uramaze kubwirwa yere ko umuntu ufite banki ibintu nk'ivyo abantu barabivuga iyo babonye nguru umuririmbyi bakwimvira ukundi kuntu bamwe gusa hari abantu batahura umuntu gusa nubwo uri n'umuririmbyi bashobora no kwimvira ukundi kuntu burya abantu niso abantu baragoye ngo akabanki kazana ngo imistari ntiwapimye n'amazi waje amazi nyanzanire imistari yenda yanyweye nkumva umuhogo hararongorotse ca numva ari sawa amazi niyo gutuma ukora ibintu bimeze neza yego sana kabisa bro kora geste okay yalani indirimbo yari maze igihe ihari hari ikindi gikorwa watuzaniye nabazana indi ndirimbo nabazana indirimbo yitwa Samayatsi wana ko ari muri sama abantu bagoma ari uku yego bisa nkaho umujana nibigezweho gusa niko nyene tuba turi ko turavyifata mu nyene sama Hello, what's up? Abo hiyo biri gute? It's okay. Nanje ndi okay. Samayatse. Abana bari hot muri ready. Yes, ready. Nanje ndi ready. We are going to pump. Make a way. Bounce. Beach party. Twire kure. Fata umwana amazi byawo vyimenyere. Bikore nk'umusaza muhica ashaka akumara icaka mena amata amazi ufata amazi boy eba be indirimbo audio yakozwe nani indirimbo yakozwe na If yasanzwe yakorera muri Magic sound if ari mimi karigaragaza cyane muri Victoria sorry kweli muri Victoria ariko arabyifatamo neza kweli
karakora indirimbo ubona yakoze indirimbo ya Landry Gateka iri kirakora ibintu atari bitoyi kabisa. Ako nashaka kumbwira ukicumva gusa ibita ariko arayikorogosha nkuko ariko arashiramo ibirungo wewe wiyumva gute nkujya mwanya ya narumvise ndyohewe je naramubwiye ati je ndashaka ndino nyene naramutelefone ati nkorera beat yoba idunda nkuko acara yindungikira amaze kuyindungikira amaca ndandika canja kugwaza John Jayne Bujumbura mvuye kumugwaza ca Kingozi indirimbo ca ndayikora amaca ndigarukira indirimbo igiye kunshikira iyi minsi nyene. Yes I. Okay, ni bisa nkaho umenga benshi gukora music bafise style zitandukanye. Hari umuntu bakunda yuko beat bayikora bari kumwe canke we uri muri bamwe bakunda kwandika bafise beat canke bakubari muri bamwe bakunda kwandika muri ko murakora no projecteur mu cyabona ati dukora beat ni uririmba kugira ngo abandaye yiwe. Byose nibwo woyinzanira canke nkahashika nibwo no bafise beat ndashaka kwandika ahubwo niho bica binaryoha gusumba. Congratulations ndumva ikigoma kimeze fresh. Bwana merci sana. Indirimbo we nkawe kuyikora wayikoze kugira ngo nka target yawe kuri indirimbo yari target kubera ari muri sama turi muri sama ni indirimbo nashatse kumvisha ko abantu yuko abarundi dushobora kuba twokora indirimbo zitambika kandi nubwo turi interieur nakwe nibazo baratubwira ngo bari Bujumbura ngo nibo bazi gukora bonyene ngo turi birimani nashatse nerekana yuko twokora n'umuziki utambika katwibereye ino nyene cyane cyane nakiriko na Double J bisa nkaho ariko baratanga ingufu kuri ku bantu bari ku birimani muko muragira ingufu nyinshi urabona ko narandi twese tuko turafashanya ndiko biragenda neza cyane. Yes I. Natwe dusigaye twitwa Sky Media from Ruguru. Nira nakaze gose isumba n'izindi zino nirakaze gose. Wongiye hano mbe kumva handi twisi dukote kuvuga nka hano uri town ngabana baruguru kajya kantu yikumvishije we nyumva gutuza. Akantu ubona ragatahuye kubera abantu niko bameze urazi ko n'abantu bakomakomeye usanga bavuye no ruguru nyene kandi bakimura bari bahariya nyene bakabumva ati wewe ibi bintu byose biva ngaho no ruparaseri ndaguha amahera yiviri no nyene nk'igipimo nyene bahembye kwizindi kaca mukuramo none umva ahubwo twebwe atari twedukaze hubwo ego twedukaze. Yes Victory. Yes biriko biraza kubera ko uravye no muri football bwa mbere igikombe nticava mu Bujumbura ngaho urabona ko ibintu biriko birava mu ntara ariho biriko birajegeza gusa bijegeza bana bone sawa kabisa. Yes kuri Emery Nice Boy ikintu tutige tuvuga canke ikintu wari wifuza gushikiza twaciye ko cubari ikintu mutigeze muvuga kweri mwabinkoreye neza je nashimye nko mu bintu Emery Nice Boy yari yifuza gushikiriza nk'abakunzi biwe mu bisanzwe. Je nashaka ndababwire baje kuri YouTube barabe iyi ndirimbo yanje sama andika sama by Emery Nice Boy ewana bayikurikirane bayisangize n'abandi kugira ibikorwa byacu bitera imbere byo babyiza gusumba. Ego nshimira n'umuntu agomba afashe gukora video ari mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Muco Veniste. Hajya na video nimwe rwakora Emery na video ndakora kabisa no ambeje nundi yitwa Julie w'umuganga yemeye kuzomfasha na wenyene ewana Imana imuhezagire kabisa ariko arumva yuko ndiko ndavyifatamo kabisa. Yego. Okay. Yes ni Emery Nice Boy umva ku gikorwa gishasha yamaze kukishira hanze. Emery ni hehe umuntu ashobora gusanga nk'imbuga ukoresha kugira ngo ashaka gukora nk'ibikorwa bya Emery Nice Boy kugira ngo abironke byoroshe kuri YouTube na page officiel kuri Facebook. Ndafise na page ya Facebook nyene na Instagram nukoresha sindayikoresha kweri kipro biko biraza nzoyikoresha nejo. Abarivye musinga musebane mubune bwo gukoresha ama social media sino kwibeshera nk'abandi bakunda kwibeshera sinkunda kwibeshera ngo baze kurondera ntibabibone gusa biriko biraza ejo usanga nabikoze. Okay akabanga kenshi nk'abarivye benshi bakomeye urabona ko hari abarivye benshi bagi baravumira ku ma social media why wewe utari kurayikoresha
ndiko natanguye kubera narabonye wicaye ureze amaboko abari so bisaba ahubwo nkura amaboko mu mpuzu nyene ntangure gukoresha izo mbuga zose zivuga mu bintu nyene bigende neza. Mbe gisanzwe kurikirana abandi bari ndabakurikirana abari byo barundi be nkabi nk'ibintu biko birahaba nka hagati ya hari Satbi hari ya Kestan hari with designer ku bintu byabaye bivuga ku ewana bijya bintu kuba byarabaye naravyumvise gusa urumva satani yamyeho satani niwe yabikoze nabo nyene ntibari biteze ko biza kugenda kurya umva nta meshi noshobora kubibano bivugako isa nakimwe nta meshi ubivuga ko satani yari karakora akazi kiwe aravuruga yes bakunzi ba Sky Media Burundi angira ngo twagiranye ikiganiro kimeze neza yari Emery Nice Boy niwe yari mu bwami bwa Sky Media Burundi Emery Nice Boy nkagajamba kasunika rugi kugira ngo turangize ikiganiro ndabashimiye cyane bimwe byimva mutima urukundo muri ko muratwereka shimira n'umuntu yiyumvire igikorwa kiri ngaha tubane Imana muhezagire ayishimire na amigo hamwe nawe Mamadu tubane Imana bahezagire gose bampera umugisha Darlene akajamba gasunika rugi ku bakunzi bacu abakunzi ba Sky Media nugusozera tubabwira twongera tuguma tubasaba mugume mudukurikirana kubera ivyo turiko turakora mutariko mudukurikirana naho vyoja mugume mudukurikirana mudusapotinga mudushigikire tubone basiko ivyo turiko turakora mu bishima commentaire zanyu ivyo mwagaye turabikeneye n'ivyo mwashimye muri commentaire zanyu ivyo twakoze neza mu bitubwiye n'ivyo twakoze nabi nukuri aho mugejeje kuba dukurikirana kuba dusapotinga muri abantu bacu gose muraboko umutima turabakunda. Abakunzi ba Sky Media Burundi yari hit show nk'ibisanzwe mwari kumwe na animateur wanyu ma double aka OG Mr Kajagari Mihari as long as I'm there ndazi ko ibintu byagenze fresh nk'abatumira yari Emery Nice Boy nibaze ko twagiranye ikiganiro cyiza nibaze ko mwagyohewe nibaze ko mubishije mwashaka kumva ku muririmbyi wanyu inyuma ya kamera mwari kumwe na Musaba L Step aka Bwombo kandi kanya ciao ciao